rero umukobwa azi yuko azotahura akazi kiwanje nkora no kuvuga azi yuko azotahura akazi kiwanje nkora agatahura vy'ukuri yuko mba ndi okipe arazi uwo mukobwa arazi iki singuyu abuze utahura akazi ukora nguyu atinya abakobwa kubi wala unaona yabuze ibintu avuga ko icyo kiganiro tuzogicisha kuri MIJO Talent TV tugisubiremo kwanza sibyo none bro nta problem ariko uraza yuko onya ngizu oya reka bro sura yatangiye gusaba imbabazi asinzirira kuri kamera arashobora gusinzira ari kuri kamera sasa brother uragwaye bimeze gute bro akabose kamera ugasanga unaona yasinziriye ari kuri kamera bro bo urabona mubisanzwe urazi yuko nawe ni uzi uraza akazi ko muri Waka sogosina bafise indirimbo nyinshi bariko baraboneka no kwa wetu nimba ariko namara yaririga arasora inoti yasora inoti kugira haze gukina munakane ntitwanka korabo nabanyakso bose uzobona bakina ba patino baravanye mugakorabo nizireka kuhaba. Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio. This is MIJO Talent TV. We come back again. Inagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya MIJO Talent TV. Rena urabona ndije nyene uceyoza ati uno munsi akora wenyene habe namba. Ndi kumwe n'umutumire wanje asanzwe ari umu cameraman kuri media novuga yuko ikomeye ngamu gihugu cyacu cy'u Burundi azi kwizina rya bro. Welcome bro. Umeze neza raba kwanza iyi look bro, raba look kwanza cameraman urashaka kwerekana iyi look ben bro yorokira gutoka bro je byasaba ngo tora kamera no uno munsi si utora kamera bro uno munsi urabazwa wallahi fisama umujama wallahi bro we turagwanira kuri kamera wallahi umujama twarakoranye fisa makuru ari karamuvugwa ko Silva pre bro kwazi yorukira gutoka bro je naza ko nshima uko biri kose bamwe bikubwira and thanks birazwe aba demo muri Arabia semesha ukwenda ndabizi bro semesha ukweli nibaza yuko ni since aba diaspora na urabafise urabizi je nta mufise bro ariko umujama waronse umwe nawe waronse amahirwe yo kuronka diaspora umwe amahirwe waronse nawe waguha basi sasa brother atukiri ngaho nyene big bro numujama azi kwizina rya da Silva. Yeah, what's up? Izina rya fresh bro. Thanks. Abanzi ndaramukije kuri MIJO Talent. Naba mbo musanzo nabantu bakiya baba batanzi abanzi ndabaramukije n'abatanzi n'aba diaspora beshi barakuze kutabivuga man. Basi ramusaba diaspora basi. Ndabaramukije. Aba diaspora vuga ati aba diaspora muba. Nibo baho kweri none. Ko inyuma ya kamera arabivuga shaka ubivuge n'ubu bivuge. Ya navuze aba diaspora bubaho yani ibindi. Sinababwiye. Yes, yakubwiye ati ni da Silva camera ariko ni wagashizeho cameraman. Navuze cameraman kuva muri Waka TV. Yes. Uyu mujama tarakoranye. Yeah, big up sana big bro. Yes, ni mu cameraman abikora fresh mu cameraman avuga ko afite impano. Ariko rero no munsi sinazanywe n'akazi, nazanywe n'amakuru. Biravugwa ko ari we mu cameraman wa mbere asinzirira kuri kamera. Arashobora gusinzira ari kuri kamera. Sasa brother, uragwaye bimeze gute bro? Akabose kamera ugasanga urabona? Yasinziriye ari kuri kamera bro. Bo urabona mubisanzwe urazi yuko nawe ni uzi uraza akazi ko muri Waka sogosina urashobora kumara umunsi wose wari kuri kamera ukarinda utashoboye kushikira ku editing no kuvuga ashobora kurara uri kurakora bukeye ugasindikira kuri kazi kandi antukurumva yuko nawe iturazi ko nta muntu arigwanye naho bari mu ntambara hageze aho jyamu usanga ajya gufasha tiro ntawe urigwana ariko bivuga yuko wamushwana na akes bivanye nuko sasa je shaka washobora gufata image wasinze ego zirahari wasinziri ama image arahari nimbora abonye mu gufata kurikiranye ikiganiro mu bisanzwe ikintu cyose ni experience mu kazi deje urabona yuko ngizo kujeyo nafashe kamera nk'abantu mfise uko aho noraba ino nkaraba ino urumva ndavye no bingara yuko no basi no bingana ko no banasinziye mugarera ukoko kwanje ni nka trepi niko ndabivuga cameraman uravyemera cameraman wanje no mu professional cameraman uravyemera vebo kushaka gufata kamera none singuye ugahindukira cameraman suguhindukira nugusinzira
ega so gusinzira ngo ucugenda gusinzirireyo byose no arasinzirira kuri kamera wallahi Sambra bakunzi ba MIJO Talent TV bakunzi ba Waka Live TV arasinzirira kuri kamera urabona ugasanga afise kamera uku ugasanga bro egera ngaho cumengo so burebure ega jendi murefu bro rusuraona jendi murefu sana sasa brad ibintu birabaho bro birabaho bivanye n'akazi man hari gihe ushika ugasanga vrema akazi ni kenshi gose urabizi ugasanga nko ku munsi ntegeza kurekura ibiganiro bitandatu ivyo biganiro bitandatu byose nkarara ndabikoze amplis nkarankoza n'amakava yavyo ku buryo birirwa bishika no munsi nyene byasohotse nkuko muri icyo gihe rero bimaze kuba bitegeza gusohoka uno munsi nyene igare yuko umuntu abikora bikava mu nzira nkuko wabivuze ati aba diaspora bubahwe wigeze kuvuga ati aba diaspora abubahwe tukiri ngaho nyene aba diaspora bubahwe wabivuze kwanza nabivuze sawa bakunzi ba MIJO Talent TV novuga yuko n'umukameramani wa mbere afise abakobwa baba diaspora benshi n'abakobwa mfise 80% y'ibimutunze n'abakobwa bari Arabia Saudite bro semesha ukweli bro semesha ukweli icambere cyo ndatinya abakobwa n'abakobwa ahubwo abakeneye gusa boboza muga nta kuvuga ngo mfise urumva ushaka abademo baba diaspora nta ubanga uvuze ati abakeneye boza bisigura yuko ushaka abademo baba diaspora bro semba bro bariko baradukurikirana sivyo abakeneye ndibaza kuza kubaha inimero zanje boza abakeneye boza bisigura yuko ushaka abademo baba diaspora umva ukeneye kurongorwa mu bisanzwe oya siko ariko biravugwa yuko haraba umwami hakaba umwamikazi kandi mu gihugu nimba hatwagwa n'umwamikazi umwami arageraho no kuvuga umwamikazi arageraho akarondera umwami mugane bisigura yuko ujya mwami rero acaza no uratubesha ngo umwamikazi arondera umwami no ico baraduhinyuza muri mwami cameraman umwamikazi arondera umwami umwami arondera umwamikazi sivyo none mu gihe igihugu gitwagwa n'umwamikazi sivyo igihugu gitwagwa n'umwamikazi bisigura yuko none acaba hatarongowe arategeza kurondera umwami wallahi bakunzi ba MIJO Talent nimba uri kurikirana ikiganiro ndagusabye wandike muri commentaire ibintu mu busanzwe mwanaume ni mwanaume tu nawe wowe muri umukobwa ego urashaka kuba mwenye pesa zake urashaka kuba ufite inoti ariko mu bisanzwe umungu n'umuhungu turejuru ntaza kubeshi ngaho mu nzu nihaboneke n'inzoka waye ko umukobwa naho yo bari umwami ntawo buri catinya bro n'umwami yaratinye iki impongo rero ni haba umwami kazi nago yobona impongo ngaho mama yangu naho yo bagwaye usanga ageze kuri rya zero hariya muga umwami umuhungu basi majambo make umuhungu arinda kaje umugabo arinda kaje rero nimbura umugabo utegeza kurinda kaje bisigura ko umwami kazarondera umwami bro birashika bibaho nivyo wiza cyane reka tuvuge ni reka basi nkwereke none ntaguragera ubona umuhungu nako umukobwa ashobora kuza kurondera umuhungu kubera uzi ari vyubaye byabaye ndiho ndaguha akarorero ntagura abona umukobwa ashobora kuza ku muhungu akamubwira akamukora aba diaspora ivyo birabaho no mu buzima bwa misi yose tubayemwo bibaho si kenshi ari bibaho ntibibaho birabaho point aho urumva ico kiraheze mugabo kenshi navuze ati kenshi mu gihe bibaho ntavyo kuvuga ngo kenshi kuko ku isi y'Imana tugatwa n'abantu benshi bisigura yuko muri abo benshi tubaye ngaha ku isi benshi muri bo bibaho nta bindi bintu birebire n'umukameramani novuga yuko abusharongorwa brata mbega mariage ni ryari bakurongora bazokurongora ryari wabuca ndongora ari yes ugira umwe hakane bro ari hehe aratubona mvuge nimba ari kuri kamera nako nimba umuzi wewe muvuge ndamuvuge cameraman ndamuvuge Silva ndamuvuge ndaguhaye uruhusha Silva zanate Silva zanate mugende murabe ikiganiro mwakore kuri Waka Silva zanate telefone nico gituma yitwa telefone mobile no kuvuga ni telefone ngendano umuntu utarinze kuvuga ngo narinze ahubwo ko umuzi ugira umuvuge mugabara nakuna je suis Silva abucharongo ntuvyeme uyu rero uwo muntu muzane naravuge kuri Waka TV jewe nkeneye umukobwa afise urukundo mu bisanzwe nimba afise urukundo mu bisanzwe yuko kenshi Dani yaravuze ati je senze gutongoza sivyo ndavuga ati jewe nimbirashika kuko nta mwanya mfise kuko abakobwa benshi banyanka ngo
yani bavuga ngo ndabacitinga kubera yuko nta mwanya ndabaha kandi nta mwanya mu gihe kandi mu bisanzwe tuzi yuko urukundo atuzi yuko nyumviriza ncamvuga ati umukobwa atahura akazi je nkora sivyo no kuvuga akazi nkora nikamfatirira ntikanyemerera kuguma nguma kuri telefone umwanya munini antuka nawe ubwawe urashaka kunyandika ugasanga ndakwishiye wanyandike mu gitondo nkakwishyura ku mugoroba rero umukobwa azi yuko azotahura akazi kiwanje nkora no kuvuga azi yuko azotahura akazi kiwanje nkora agatahura vy'ukuri yuko mba ndi okipe arazi uwo mukobwa arazi iki singuyu abuze utahura akazi ukora nguyu atinya abakobwa kubi wala unaona yabuze ibintu avuga sasa bro muri icyo gihe rero umukobwa azoza atahura akazi je nkora arandondera nimero zanje ndazimuha ndazitanga abana ashaka hama andondere tuyage simvuze ngo afise amafaranga araba adafise amafaranga aba yafise me gusa aba afise abazi cyari ariko ndazi yuko ari ngaha mu Burundi ndazi kutomwe semesha ukwe useme bakunzi ba MIJO talent sinatajije igihugu yani sinavuze igihugu wari mu Burundi wari hose ndazi yuko uri kurasotira mvuge Saudia n'uwari muri Saudia no mu Burundi kazi uranahura kuba ari muri Saudia bisigura yuko n'umuntu kandi umaze gutahura yuko bajya abakobwa bro hari ikintu kimwe abantu bagenda babagayako ntushobora kumbwira ko ngo umuntu ngari hajyanye ngakora ikibonye agaburira biwabo 2 arihira umwana ku ishuri 3 ashobora gukora ikintu icyo cyose ngahanye kuko amafaranga yiwe arayakorera ntanganya nujyanye yirwa yicaye man ntanganya nujya yirwa yicaye deja nimba yarafashe ikindi kintu agusumbye ayaruriye indege bro ntiyagenda amaguru hariho uzofatura indege ariko we yaruriye indege nta urabona arinda avukira ruguru akarinda arongora akarinda ebana yitaba imana ari ruguru biriho kandi imani niyo aze uko bajya abakobwa bari hari yanye nukugira umutima ukomeye nimba ari ikintu cya mbere ntibaruhuka sivyo icyo cyo urakizi baravuga ati twe dukora ijoro n'umurango ushobora kubugira ufungure injya wazishize ngaha ubwenye ukazabana ngo ebana ngo nyaruka ngo zaniki zanje ukaza kuzijya zanahoze utakizinike yani utanazikeneye ubu umwo mwanya muri cyo gihe rero abantu bavuga ngo abakobwa bari hariya nka cyane cyane Kersi umwana umwe je ndamwumviriza tu nkavuga ati yo umenye mwe bwari kindi kandi ntawuzaho umuntu bwirageze cisha make uvuze ati cyane nka Kersi rimeze gute niyo muntu bisa nkuko umengo aravangamiye abakobwa bahariya mu majambo make sivyo avuga yuko nabo maraya ivyo bintu ndugu yangu bakunze ba MIJO talent ndibaza ko nta muntu numwe navuze nabi murantunga ku kibazo cy'abakobwa bari Saudia nakitsiguye bajya abakobwa nibubahe kuko bakora akazi nimba umuntu akora akazi kugira afungure no mu bimuhore yibe nyishura nawe yibe iciza nuko akora kandi agahembwa usivye no guhembwa akaronka icyo akeneye kuko menshi hariya mu bisanzwe nimba bagiyeyo bo hari gusanga kweri nga mu Burundi ubuzima karayumba nawe urabibona ubuzima bwo mu Burundi mugamwe iyo misha amaze kubone kudufaranga dukeya ugasanga umuntu arakoze icyo ugasanga umuntu araronsa icyo ashobora gukora ugasanga umuntu nimba avuye hari yanye yizaniye agataye kiwe ubuzima burabandanya nimba ari Saudia nimubahwe ntacyo dupfa benshi muri bo n'abajama wanashaka ndabasi ndakikubarira je narindabi nashaka nyere uvuga ivyo kuko je narindabi kuko sishobora kuvuga ngo ntago ari abajama kuko man mu bisanzwe umuntu nimba ashobora kuba akora akazi nanje nkora akazi ntago ushobora kuvuga ngo umukozi yani nimwe bavuga ngo umushezi yankundi sishobora kumwanka kuko twese turi ku kazi nawe ngahanye uri guhangayika uri ku kazi ni nkuko ushobora kuvuga ati mbo twagiye rero ubu tugiye mu kindi gihugu ugiye mu kazi voilà rero nibisigura yuko ngo bari hari yanye ngo ibiki n'ibiki bari mu kazi bisigura ko ari kwararunda amafaranga bibesheho kuko ubunye gushikisa hari abantu babayeho kubwa amafaranga yahariye urumva hari umwana ari higwa ishure kubwa amafaranga avuye Saudia hari umuntu yashobora kwiyubakira inzu atari mu bwenge bwe bitandi nirimo yuko azubaka inzu akukwereka akazi kiwiwe je rero mu bisanzwe navuga ati umukobwa wese mva yuko ari tayali simvuze ngo Saudia ngo simvuze Amerika simvuze mu hehe
ashaka bari mu Burundi me gusa bayitahura amenya urukundo niki kabisa ukabuzi unasikia avuze ati ukabuzi urukundo icyarico welcome simvuze ngo ndi ku isoko no kama aba bandi banderanje simva ndabakeneye inimero zanje ni 60 732 633 mu kironde ujya rero nimero ukaba ufise urukundo s'il vous plaît uzicuri witahura ugatahura n'akazi je nkora vraiment ndashobora gukora 24 heures anacha Arabia naki Oman hose arahari Kuwait bariho urumva i Madrid bariho yani umuntu musanze umuntu amenye ubuzima buzananye point ico nico kintu gukora hama nayumvise ngo barankubise man namukubise wala ahubwo rogize icyo yibuca bro geko nagusaba sore wala bro naramukubise Silva wakunze MIJO talent bro sebesha ukweli wakunze MIJO talent icyo kiganiro mutigeze mubona mwarabonye mwarabonye ikiganiro banzurindire none kutama umwanya mwarabonye ikiganiro akubiswe na Star Love yagumaza cameraman ndakubiswe icyo kiganiro naco mwabonye nushaka ugitreshaje ugishiremo cameraman nushaka ugitreshaje ugishiremo nakubaze kubera iki ikiganiro nakoze ndagukubita wati ugifu ariko abafana banzunyishure ngenda kwishure abafana ba MIJO talent twege muraza kuraba uyu cameraman wona jewe muraza kuraba wona unaona buja banga imbaga unaona jamu unaona bro uyu bro wanzureke rega ntagwana ukuboko hagwana system okay iyo system rero yikoreshe kuri kamera oya uno musi singwana oya uno musi nitugwana uno musi abakunzi ba MIJO talent n'abakunzi ba Waka Live TV muraza kumbarira yuko uyu mujama kweli yo nkubiri ego andika muri comment wala je nakwese umukoro nabwiye hagwana system abakarateka muca mubimenya hagwana system sibyo jewe hama ico kiganiro nimba vyo kuruvuga ngo nagifuse anti kuraza aho twagikoreye urazonyibutse tugisubiremo okay sawa tuzogisubiramo je ndahibuka aho twagikoreye bakunzi ba MIJO talent TV nakwemeye ico kiganiro tuzogicisha kuri MIJO talent TV tugisubiremo kwanza sibyo none bro nta problem ari kuraza yuko onye ngizu oya reka bro sura atangiye gusaba imbabazi wakunze MIJO talent atangiye gusaba sindamukora no musi ndagwaye uragwaye n'amaruru wari gute shakubaze cameraman uravyibuka ko nabwiye ati no musi ndagwaye ariko tuje ku job ntaso MIJO talent aragwaye ariko je nakwemeye bro ubukurikira watizogwana imbere ya kamera ko tayali bro nugucagara nka bunduki kwanza Mazi misi walaye mukire ibintu ko tutakubona ahubwo uko gange lakini tukubona mwabijya bigano ya none nje ndi nyuma ya kamera nje mu baterure amamoto niga muzova mugwana arasabya wallahi bare bajama bro bategerezwa sasa baba muri Waka Live TV nyene bajya bani ntibabayo bafise akazi kabo bakora bajya bajama bro abana bakuru umubiri walahi ivyo ndaguhaye n'ivyo muri Waka Live TV uzobibaza CEO reka naragushimira Akedan big up sana waramuponze ngo ntiyaguhemba ariko uzobuje uje arindira uzobuje uje muri banzurindira uzobuje banzureke wala je sinamu uzobuje uje muri stage ngushaka guhembwa uzobuje uje muri stage ngushaka guhembwa stage no na stage je nakoze none nimba uvuga yuko ataguhembye bro na ari kigana wakoreye kuri bro wait bro unviriza da Silva wait bro bazureke sivyo bro sikia kwanza bazureke bro banzureke sivyo bakuzi ba Waka Live TV bakuzi ba Waka Live TV cyangwa se abakuzi ba MIJO talent TV sivyo uno munsi sivyo byatuzanye sivyo ariko oya vuga nzoze uko tugisubire mu kiganiro kivyo gusa si sawa je urazoza kandi rero nkeneye yuko uzozana n'uwitwa wetu muri abantu twakoranye sivyo muri abantu twakoranye ahubwo rero wanashaka mu bantu babashutinza ama cinema ndimo ahubwo rero nandi ndagusaba ikintu tuzoje kuraba wetu
uko tayali Jendi tayali. wala ndabemereye bakunzi ba MIJO Talent TV icyo kiganiro ndacyemeye uko tayali jendi tayali none ni okay sawa sawa bakunzi ba MIJO Talent TV ndakwemereye uravyumva yavyemeye wetu tuzoja kwa wetu dukora ikiganiro si sawa uko ibintu byo kugenda mukwiragiza ngo bantuze ntibakiri muri waka mubikurayo kwa wetu sivo bro bafise ibikorwa byinshi bafise indirimbo nyinshi bariko baraboneka no kwa wetu ntimbariko namara yaririga rasora inoti yasora inoti kugira baze gukina kandi ntitwanka korabo n'abanyakso bose uzobona bakina ba patino baravanye muga korabo ntizireka kuhaba mugezi baye rero korabo bisigura yuko akanoti kaba kasohotse kuko bajya ntibigenga kame murabitahura ni nko kunyeje nshobora kugamagara ngo dukorane igikorwa ni wigenga ufise ugutwara rero muri ico gihe ivyo byo kurementanya ngo baravuyeyo no banza utohoze kwanza umenye ni bande mu gihe umuntu agutwara ni nk'akarero nk'uko wankoresha ikigano muga ntabizi ni nk'uko je nk'akarero ntashobora kuva muri Waka mvuga ngo ntiyantonze bro je yarantonze ndamushimira yaranyigishije nageze muri Waka ntazi gukoresha Adobe Premiere nageze muri Waka kamera barabiza abafana bahora bampona ngo ngisa namu ngiki aranyereka stabilisateur uko nshobora gukoresha kamera muri ico gihe rero umuntu wese ashaka yagukorera akantu kamwe ntitwe nk'aba bandi ngo urumva ngo umujyambwa bumwe agatukisha umujyango ushobora shimira umuntu kwico kintu cyose ariko nanjye akora nanjye ahubwo reka nanjye wahakuye reka ndamushimire umukoresha reka ndamushimire akes done I'm sorry kandi big up sana kuba mpagaze ngaha navuga yuko 80 kwijana ni akes done sivyo big up sana big up genda ahubwo muri n'abajama umwegera umware ati sorry ntushobora kuvuga ngo umuntu mwubahire basi cyubahiro kuba gusumba urumva ico kintu gusa ukuba gusumba umwubahe mubwiye ati bro sorry swati narabeshwe cyane navuze ibitarivyo uranahona kuko ntushaka kubwira umuntu yagukoresheje yego yagukoresheje aragufasha buraboneka kuri kamera uragira ibiki kuvuga ngo uzomukoresha I'm sorry bro naye ndagutumye sivyo ndagutumye ndashaka kumubarira mugabisaba yuko nawe ushika n'umuntu w'umugabo aratahura umuntu apana kuzucyoza umuntu yes bro reka nkubwize ukuri okay navyemeye bro naho nova muri Waka je yaramfashije ndabivuge no ngaha naje yaramfashije naje ndavuga ngo ntaco yamfashije naje yaramfashije je ndamwubahira basi igikorwa yakoze cyo naje yaramfashije bro naje aka kanya ashobora kuva ngaha nkavuga ati ngiye gukora mu yindi TV kandi muri aka kanya ndazi yuko ni TV nyinshi zishobora kunyakira nawe urazi ko wandonde ni TV nyinshi zishobora kunyakira kuko zizi yico ndi yes bro naje yaramfashije bro reka ndamushimire kwanza kuba mpagaze ngaha kuri micro navuga yuko 80% ni akesi merci beaucoup brother reka dusozere basivyo big bro ariko akesi ubaho sana mzee abakunzi ba MIJO Talent ndabakunda cyane sindabankamwe mungira musimbira kuri YouTube yanje waruzi yuko ivyo bantu bavuga ngo akesi je nkora muri Waka nk'ubukande mu ruhande rw'ubukameraman ariko nsanzwe ufite indi TV wanje yitwa Accord TV Burundi genda murabikorwa bro ibikoresho ni gwiwe ikamera ni gwiwe zose urumva imashini ni gwiwe meme n'ama mega bro ariko abari gwiwe biravugwa ko ivyuma vyiwawe arongikwe no mu diaspora biriko biraza kutabivuga bro bivuge ivyo bizoba biraza urumva sishobora gufa kuvuga zabindi atwishimisha ku fake life bro ntago nzovuga ngo ivyuma vyaje bidahari muzobona ibikorwa mu gihe ivyuma bizoba vyaje nzomutaje ndamushimira mu diaspora wavuze ati wa diaspora bo bro reka urumva ngira n'ikibazo kimwe ujya ndabura umuntu ari serieux cyangwa ari serieux dukora akazi azana ivyuma azana imitahe dukora akazi YouTube yanje watanze nomero YouTube yanje irahari kandi ifite subscribers benshi kandi kurikiranwa n'abantu biwanje ndabazi sivyo muri ico gihe rero naho simbira kuri Accord TV Burundi ucubona ibikorwa vyanje hamukaca uvuga ati uyu mutipa arakeneye gukora kugira nago kurumva sinzoshobora gufata ngo nigure igiro uruhande rwanje kandi ufise undi nkorera kandi ivyuma nkoresha nigwiwe kamera nigwiwe nimba ni na microphone nigwiwe nimba ni ni machine edit niwe bishitse n'amamega arashobora kumfasha akankubita ico gihumbi nka uploading mu gihe ukweze kutarahera jero gupakera utwi wanje muri ico gihe rero umuntu mubahire tu nico kintu cyose yagufashije benshi bavuga ngo n'umuntu mubi sometimes sinzi kuri bamwe kandi urazi ko ntawushimwa na bose kandi ntawushimwe wabo mugaje ku ruhande rwanje vraiment tukavana nabi tukavana neza nawe uzigira ubona nza kugaya ngo mani ngo ya no bro nta deni ndimwe ahubwo jenje ndamuri nk'ideni wisaha
bro reka ndagushimire big thanks sir. wakoze kuduha time wakoze kwemera kuyaga na MIJO Talent TV ndabwira ati big up sana ndibaza twabanye neza bro unajua nta probleme ni na mpamvu wandonde nkakwitaba. One love. Yes, bakuzi ba MIJO Talent TV wamaze kubona atwari kumwe na The Silva cameraman umukameraman abikora fresh kuva muri Waka Live TV nakubwiye twarakoranye twabanye neza ndibaza one love kuko yaho tutabanye neza ntitwari kuba duhagaranye tuko turakora ikiganiro reka ndagushimire kurikiranye kiganiro ntiwibagire gukora subscribe kuri MIJO Talent TV wowe bikoze big up sana wotarabikora please bikore right now we love you so much dusubire ubutaha yari Mr Radio kuri micro ya MIJO Talent TV we love you so much.